nanje nivuga ko n'abagenzi bose twigana muri proche yanje naye babwiye ati je bamanyiriza kuja muri Miss Burundi akanwenga gati wewe uje muri Miss Burundi ukora yiye urumva bon premièrement kwanza nawe ubwo uragira ubwoba jewe nk'ikicumba ko abakandidate biyandikishije ari 108 ni hands ari 108 naravuze ati mu bakobwa 108 bari Bujumbura wewe gute wewe ushaka kuba wa mbere bishoboka kandi apa nico meme na projet yanje hari abantu bambwiye ati ivyo na leta yarayinaniye gukora wowe kubikora nkandi ngaje nkavuga ati ibintu bitagenda neza nshobora kubifata ko biri normal soko dukora ikintu twese tumwe tubiraba ngo nakarabigerageje nakarabigerageje leta ifite ibindi bintu byinshi yitayeho yego rero habonetse umuntu abandi babikora habonetse undi muntu ushobora kuvuga ati kanavyiteho ni good idea rero nanje mvuga ati chef muzanga mbwa nabikoze vraiment bagiye kandi en plus nabwa burebure n'inzobe n'iki navyo makritere mbona burebure ndabufise abwo ivyo basaba nari ndabufise nari ndabukwijije ntambura na kritere y'inzobe irimwo ngati let's go navuga ikintu cambaye ko gitangaje sinovuga ko cari gitangaje nari ndakizi mugabo uko naciteze siko nagisanze biroroshe kuvuga imbere y'abantu uvuga ati uyumviriza ushaka aranyumviriza canke ushaka reke mugabo nibaza ko bitoroshe mu gihe uriko userura ico ufise ku mutima kandi ugomba ko abantu bakumviriza. Tanganyika ni kiyaga canke ni kibanza? Tanganyika ni kiyaga. Kiyaga ni lake Tanganyika, ni lake si kiyaga mu Kirundi. Yes, hajya anya. Nyo bavuze Tanganyika, bavuze kiyaga canke kibanza kirimo Tanganyika. Aragira meme n'abakonfesio kugira ashobore kubyara neza byaramugoye patse ngira yagiye kubimenya ati canke ni yakurikiranye hajya amasomo yo kwa muganga yagiye kubakurikirana. Ivyo nakubwira ko abana bo mwibarabara ntibitaye ibintu ndamagara yacu ngo ndiraho ndafise ndagakanya kwa muganga banyiteho no abona umenga bo bizoba nivyo nyene ndo kwakira ivyo nyene rero byarashitse caritaba Imana heje kubyara abo bana iyo ndayitwareye mwibarabara mudise ntazi papa wiwe twiyumviriye muri kazoza ejo nitwebwe bakenyezi jewe ndakunda kwishira mu kibanza c'abandi twama twumva inkuru nyinshi ku maradiyo ngo mu misozi kanaka ngo hariho umwana yapfanye hariho umwana yapfiriye mu minwe y'umuvyeyi umwana yapfiriye muhira kubera habuze uburyo ugasanga ruguru hari abana benshi batiga kubera ko abavyeyi bidasika ko abavyeyi batari bavyifuza ko abana biga bidasikura ko umuvyeyi atari gushaka gutwara umwana we kwa muganga. Yes, welcome ladies and gentlemen, murakomeza rakomeze neza muri hose mwiriwe canke muramutse bivanye na muherere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV, so ndagwikaze wose uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Iburaya ndetse mu govya barabo ndavuga mu na bi Saudite, aba Dubai, mwege mwese ndabaha ikaze, Swiss n'ahandi hose ndabaha ikaze. Ukiri mushashwe ishene yacu ndagusaba kugira subscribe kugira tumaze kubaka umuryango munini. Uyu munsi numunsi udasanzwe kandi aho ndi kumwe nabigeme beza n'abakobwa beza bo mu gisagara cya Bujumbura, burya n'abanyabujumbura bose no bo mu Burundi. Seka tuyage tugaga byinshi bitandukanye n'abakobwa bari mwihiganwa rya Miss Burundi 2025. Turabaha ikaze meze neza amahoro abakunzi ba African TV kwa turabaramukije cyane yambu meze neza sava ndashimye uramutse abakunzi ba African TV kwanza abakunzi ba African TV ndaramukije mwese yanze ko meze neza nanje sava meze bien. Yes, ni bamwe mu bigeme bari mwihiganwa rya Miss Burundi. Ano musuza kuganira byinshi bitandukanye ariko kwanza tangoya kwidondora twabandi. Ku mazina nitwa Neri Charlene Iteka nkabandi numero 19 muri competition ya Miss Burundi 2025. Yego now Je nanje ni Akingabiye Claria abandi umukandidate muri competition ya Miss Burundi 2025 nkandi numero 1. Numero 1. Yes. No musi duhari kugira ngo tuze kuganira byinshi bitandukanye kugira ngo abantu bamenye. No musi Miss Burundi demi finale igiye kuba ndetse na finale. Yamwe mu bigeme abantu bariko baritorera cyangwa kugira ngo kumbi bashoboye kubashigikira. Ariko kwanza ni lininde nera kuzana umwana ameze gute. Tuzo kwa tumenya abo bantu tugiye gutora mbega ni bande.
Neri ni umwana akundana cyane akunda gufasha atera inkuru akunda kugerageza ibintu byinshi kandi afite n'impano nyinshi yego kandi avuga cyane atera inkuru muri make yego akantu ka confidence irenze rero iyi confidence urayumva we aratera inkuru vya vrai bon sha yego baracu ndamuzi ko afise réponse ziri hafi n'ingoga cyane yama ari ready every time yego bra hari bice bijana bice biva naho umuntu yakuriye hehe ganshuti musa nakuriye mu Ngagara mugabo mu Ngagara no ku Mutakura okay twifatire ko ari ku Mutakura twifatire ko akuriye ku Mutakura yes cyo tumuvuga yes miss wakuze umwana umeze gute nawe ndumwana bonge turakuze ndumwana atekereza yego bra bya vrai umako yakuze umwana atekereza rero nakuze ndumwana atekereza gusa byagiye birahinduka ko nagenda akura niko nagenda ndahinduka buke buke abamama je sinavuga ku ishuri ndavyibuka meme n'abagenzi benshi nagira yego nari umwana Jean fils umugenzi umwe wo twicarana uwo nyene hari n'ukuntu muhira sinasohoka muhira baratubanira cyane bari abana nyene bugarana rero wasanga afise no mu cafe n'abagenzi n'abafise yari juste muhira nja ku ishuri kushire ko nyimba petete ariko yakujya kuntu utaramenyereye kuba uri mu bana benshi usanga rero naho nta bagenzi benshi ufite vraiment gusa rero ko nagenda akura nacinze nangwe bwo ndisanzura nangwe I think zatangoye niga nangwe secondaire nangwe secondaire kwa ko ho uri abonye ko wakuze babibonye hari ukuntu utangura kubona ko wakuze gasanga nyene ukuragerageza nyene kuba sociable n'abandi bana naratangoye kwiga kuvuga ndavyibuka ko zara nubu I think ndacavyiga kuvuga yego nukuri genre ubunye novuga ko c'est bon muga quand même mugabo ho ndibuka ko nihaye igikorwa mvuga ati foko niga kuvuga mu bandi foko kwiga guserura icyumviro canje kenshi wasanga ufise nk'amayide menshi ashaka kuvuga ku kintu mugabo ngumva umenga iyo ndakivuze umenga nibaza gucakira kuko ndakivuze exactement rero numva ko bamashaka kwiga kuvuga nshaka nyene kwiga uko nagenda ko niko nagenda gutuntu twinshi bana n'abandi bantu bashi yego cangura uko hama bon yego tubaje yikira umwana n'indi umwana nuko nari meze hari dusantu babiri umwe yikuriye ku Mutakura mu isite undi nawe dufite umwana yakuze wabo bataramwemerera no gusohoka ubuzima bwo gudasohoka muri ari kubushobora we natwe twakuze tudasohoka twakuze bugara portail tudasohoka yari muhira ku ishure mugabo nibaza ko ni ikintu ndemanwa se muri jewe yego okay wewe ubuzima bwo ahantu umwana akura uraba wewe wakuze wanyuba atabemera gusohoka mugabo kandi uba mu nyuma ruvuga ati no kanimenyereza aho bavuga kugira ngo ushobore kubana n'abandi bantu zarakubawa none kuba genre tucana n'abandi bantu ngo vugane nabo nyene hari ukuntu wisantanye n'umenga n'icyo kimwe n'abandi koko deja fate nagerageza kugira basi nk'umugenzi umwe twicarana mugabo risanga nk'uwo mugenzi umwe musohotse nko muri pause dufata agera ahura n'umugenzi ujya anye ukabona bose bari cool bameze bien rero hari ahantu wiho tubona ukavuga ati nyene ukumva umenga ntiryohewe ikindi mu biki yego ukumva ati why not nanje ngameze nk'uko why nanje nasa abagenzi benshi nyene cyo ntaje nangore ndagira ukayide gutangura gucreatinga nyene iyo friendship n'abandi uko nyene umwana kangaye muhira wa mbere uri imfura uri umwana wa mbere none munsi kandi uri imiyaho ya mbere ego utuntu twamere matungurukirana hano abandi nimero ya mbere bebe no mwishuri wasanga ejo ndi mu nimero ya mbere kubera izina cyane I think ni izina naryo nego yes nibaza ko ari kubera izina hama mu manota naho cyubaka ko ni izina nyene ryakurikiye ko ni wa mbere nyene okay mu manota naho byaba bimeze gute mu ishuri waratamadize oya bro sinari kure cyane nahone ngo hose namo wa mbere umwaka umwe none nibuka nabaye mu wa mbere 7e cyo gyari ababitangaza bidasanzwe oya si bitangaza bon nareka kuba wa mbere gusa bama sinabakure cyane gose yego okay yes umvise uyu ngene yakoze ubuzima deja bwiwe ingene yakuze ubona ko ngaye nawe muhira wa kabiri
turi n'umwana wa mbere ndetse n'uwa kabiri yes tuzoganira byinshi bitandukanye d'abord muri competition Miss Burundi no munsi murimwe tuza gutanga kandi kucyumviro cyaje gute kuri wewe jewe iciyumviro novuga ko ari ibintu nakunda kuva kera kandi ndafise ukuntu novuga abarundi muri rusange babonye umuntu agororotse ucovuga ko ari mu Miss donc abantu bari bafise iyo habitude yo kunyita Miss hariho na ndibuka ko hari umupapa atazi izina ryanje Miss yose ambonye anyita Miss kandi ni ibintu nakuze nkurikirana dès que ama competition ageze narayatangura urumva nyene ni ibintu byari binyohera ndavuga ati none kweriki nanje ti abanzi ko banyita Miss Jean ntangura kuvyibona hajya tanga kubona ko kuri Miss kuva kuko abana rero bakwita ayo mazina bon novuga ko subiriye inyuma sinari mfise iciyumviro cyo kuzoza muri Miss Burundi kubera nabona umengo ni ibintu bigoye cane nabona umengo sinza kurunyene nabona ko umengo ntivyoshoboka genre bigusaba guhagarara imbere y'abantu benshi kudefenda projet yawe ibiki umva numva umengo ntivyokunda ubwo ukaca wavuga igituma abantu baguma bakwituko cane ndavuga ati ivyo vyose ikintu bambonamwo je nawe nacibonamwo kirandimwe ego abaje ntagora kuvyishiramwo mbonye rero bagize nozenya amapele barungitse abashaka gupoza amakandidature ewe ndavyumvira ndavuga ati rero ushobora gusanga abantu akamwa kararema ushobora gusanga bagwanyatira ko neza nanje ugasanga sinze ndiyemo mugabo ko hari ibintu nakuze nkunda ndavuga ati ngerageza okay umunsi wa mbere biza mu mutwe ugomba je kwiyandikisha abantu benshi bavye barababera intambamye kuko vyarakoroheye jewe ego cane vyaranyoroheye kubera ko novuga ko abavyeyi banje n'abantu basupportingana cane kandi twe muhira navuze kuri jewe twese muhira hageze ibintu vy'ama competition vy'aba Miss haba mu Burundi haba mu Rwanda nukuri ndibuka ko twashaka kucara muri salon turi kumwe n'abavyeyi bose tukabikurikirana ibiki donc n'abantu nabone babikunda kandi banshigikira cane ni vyambereye inambamye vraiment kuri cyumviro shaje gute kugira ngo uje muri Miss Burundi we bonja I think ni kwa kuntu nyene kwa kuntu navuga ko nakuze ntavuga mbwa indena akamashaka kwiga utuntu dutandukanye rero jewe dinatiyo narakunda iyo mbonye umukobwa ahagaze nyene imbere y'abantu ariko arashikira icyumviro ciwe azarangirira cyane gose ndabigwaye naravuga ati wow imara uko kuntu je kuri je nabona kumenga sindabishoboye sinubahuka rero iyo mbonye umukobwa marika ari expressinga we nyene kavuga nyene zarangyohera cyane gose rero toujours ndibuka ko kuba ma edition ya nangwe gukura niga secondaire natanguye kurikirana ama edition ya Miss Burundi nakunda kubiraba cyane gose nkaraba nyene abantu bamubaha nyene bamuha umwanya bakamwumviriza zanantusha cyane vraiment I think icyo cyumviro cyatanguye kuza niga seconde niho nagira niho niyumvira ati none jewe muziki none aho nyene natanguye kuza ndapracticinga kuvuga niravuga ati non foko quand même nanje nese ndakunda mu kugaragaza utuntu twinshi dutandukanye ati none nanje ndashaka kuvuga imbere y'abantu foko mva muri comfort zone nkavuga umukobwa hari imyaka basaba I think mico gihe sinabwaye kwize gusa navuga ati dake meneje ku ishuri nanje foko nivuga ko n'abagenzi bose twigana muri proche yanje naye babwiye ati je bamanyiriza kuja muri Miss Burundi akanwe ngagati wewe uje muri Miss Burundi ukora yiye nyene gusa mwaje kamwa mu mutima nkavuga ati none sinkunda kumviza cyane ibintu negative nyene meneje ku ishuri nkavuga ati none why not ndafise projet nditushe cyane gose nabura ko ari ikintu ushobora gukora muri communauté cyari kindi ku mutima ndavuga ati Miss Burundi ni platform nziza ushobora kupresenta ko projet yawe kandi kabasutene aussi nyene nakakantu ka respect kavuga ati faut kuba exemple ku bandi bakobwa
zarangyohera cyane hari ukuntu traditionnellement umenga umukobwa n'umuntu avugira inyuma umuntu nyene je nakuze mvuga ati ubonye umukobwa yubahuka mvuga ati wow zarangyohera cyane rero navuga ati ko nefia nanje aho kandi yes abavyeyi bakunda kubera intambamyi cyane abana babo nko kuja mu magonge gatandukanye surtout ayanya yo kuboneka gose Miss Burundi hari ababaye akaruru kabi donc bituma hari abavyeyi bavuga ati non umwana wanje sinomereka je ngaha byaroroshe rero novuga yuko umuntu afashije cyane ni mama mama rero twumvikana kandi supportinga cyane mu tuntu twinshi si utuntu two kwidekuvra utwo kuva muri comfort zone umuntu yamashigikira cyane gose I remember n'igitangwa no kubivuga yaranyakuhaje vraiment yego niwo muntu wa mbere avuga ko yamaye n'ingufu cyane biraryosha agiye usoye nyene n'akayidegira nyene bari muvyeyi wanyene bifata ukabona bwati vya vrai hajya warabishaka ukazogendura rero mama maje yaranashigikiye gose inyuma yo gushigikirwa inyuma yuko haba hari abantu baguteye intege ati wow wabera mutubigiyemo ntubura abantu baguca intege warigize uronka abantu baguca intege yego baguhoye iki kwera baguca intege urumva bon premièrement kwanza nawe ubwo waburagira ubwoba jewe nk'ikicumva ko abakandidate biyandikishije ari 108 ni hands ari 108 naravuze ati mu bakobwa 108 bari Bujumbura wewe gute wewe ushaka kuba wa mbere bishoboka numva vraiment no kuri ico kintu carane ubwoba ndavuga ati no ntibishoboka hama mugabo hakabaho n'abandi bavuga ngo kimi Miss Burundi none bazobishobora vraiment ko ntabyazoshobora wiki mugabo abavyeyi kwera akenshi abavyeyi abo mu bana baba bakuze cyane mama arambwira ati urazi kuvuga ntutinya ufise umugambi bari bazi n'umugambi wanje bari bazi ko ndi umwana nakuze nko ndagufasha barambwira ati si wumva ivyo bintu bikurimo abo ntaco batwaye kubisanzwe haburana babiri hagatoga umwe kandi ko nakuze ndi mu bintu nja mu bintu byinshi by'ama competition ndazi ko uvuyemo nibisigura ko utarushoboye ni kwera ko haburana babiri hagatoga umwe rero urumva novuga ko ivyo bintu ntibiburana jubwe wanje nariciye intege ndavuga ati mu bakobwa sawa yiti vraiment nishoboka ugabo ukabona ingene uziravansa ukabona ko hari n'ikintu nk'uko ukavuga ati bashiki ikintu ntaco shoboye ubwo ugashika ugasanga hari n'abandi batagishoboye muko muravyiga murafashanya wowe warigeze uronka guca intege yego cyane gukora iki bon je probablement hari ukuntu dufite image kumenga Miss Burundi ategereza kuba afite inzobe yego abantu benshi bashizemo yuko ariko inzobe urayifise inzobe yaje ndirabura tuhaciye ndave uri muri kamera baraza kutubwira muri commentaire umuntu uri kurandikira dufata uko baje ati ukuvuga Claire ya asagute n'inzobe canke yirabura ariko novuga Claire yirabura ubona usa nuriya muhungu yirabura ari nyuma ya kamera ndirabura ndabizi shane vraiment hari ukuntu aje muri commentaire baza kutubwira hari ukuntu twishizemo yuko Miss Burundi ni umuntu w'inzobe muremure rwose rero jewe nayo nibereye ngaho doko bawumva ati bo sha jewe iyo nzobe bavuga ntayo mfise ubwo burebure bavuga ntabwo mfise ego gatati rero mugabo nyene utuntu ngo nico gituma naho mvuze mbye n'abagenzi bane tuje ushaka kuja muri Miss Burundi barabanza kanyitegereza kuri series zawe wewe ati rero uko wowe usa gutyo rero mugabo je ku mutima navuga ati vyavuga mu mutima nugeze ubure mukavuga ati sha ntaraha je naka kantu ko Neri yaravuze igihe bavuga ko turi 108 that was like really jewe muri 108 ndashaka gutora gusa nyine mwaje nangumye mfite ya conviction navuga ati hari ikintu nse ku mutima numva nshaka gukora kandi iyi ni platform nziza ego kandi kuva nangoye bama kugusohoka kuzo muri monde nyene yo hanze nta kintu na kimwe nigera nifata janga gukora ngo kubera ubwo bacanyiki ndavuga ati mfuma vyanga mbwa nagerageza
ndi umuntu akora cyane jewe vraiment ndavyiziko yego vraiment ndakora cyane iyo ikintu nagishatse nduka ariko ndagikoze rero ko mukana kamanye ku mutima kuva kera ngati soko sohoka ifoko ngenda gupresenta projet yanje ngati peu importe ibyo bambwira byose jewe nzogenda hamwe ndeni bankure ngumva ko kameme mvuga ati nagerageje ico kintu mba numva kuri jewe ngati nagerageje aho mba ndi okay yego ndagishima cyane yes wari umaze kuja mu competition yandi ko competition ni giteye ubwoba yuryamye mu hirugo mubirota umubone umengo competition ndibuka niciga ni secondaire hari competition nigeze kujamwo ibintu amashuri yaja hamwe ibintu by'icongereza niyo competition mbere nari uvuga icongereza yego kandi narafashije vraiment muri maki icongereza urakivuga neza bon ndagerageza niyo competition nibuka ko naragiye mukanane byagenze neza nico gituma rero navuga ati jewe igikuru nikiri mu mutima wanje kandi apa nico meme na projet yanje hari abantu bambwiye ati ivyo na leta darayinaniye gukora wowe kubikora nkande ngaje nkavuga ati ibintu bitagenda neza nshobora kubifata ko biri normal soko dukora ikintu twese tumwe tubiraba ngo nakarabigerageje leta ifite ibintu byinshi yitayeho yego rero habonetse umuntu abandi babikora habonetse undi muntu ushobora kuvuga ati kanavyiteho ni good idea rero nanje mvuga ati chef muzanga mbwa nabikoze vraiment bagiye kandi en plus nabwa burebure n'inzobe n'iki naravye ma critère mbona burebure ndabufise abwo ivyo basaba nari ndabufise nari ndabukwijije ntambura na critère y'inzobe irimwo ngati let's go ariko nibaza ko ma critère y'inzobe ntiyari kujamwo neri rero oya ivyo nivyo c'est pas vrai gasivyo nivyo juste abantu twihaye iyo bari muri modegana ntabari abantu bashaka kudekuhaja sino ndezindobe nabakobwa benshi birabura barimo benshi utore nyine kuri mwe kandi meme n'ubwirabure ni bwiza reka turabizi ubwirabure ni karite iyo ubwirabure hakubona umuntu bon uwinzobe n'uwirabura yabaye mwiza niyo haba mwiza cyane abaye mwiza wirabura no bamwiza cyane ngo ubinzwe no bamwiza abinzwe turavuga ati utwa turatubaye ndiza ko umuntu wese babaniye ese yamuca mwiremesha ngo turi mu ishusho y'Imana twese ngo turi beyetse je zubwiza sinanabihagarara ko cyane banaciye je iso ki konti bwati ni idefise nzanye yes no bonde yes ko nazuko ibi byiza barabukubonamwo après iyo babonye urumuntu ari courageuse iyo wakoze iki babonye urumuntu yes iri courageuse bwiza bwo barabona yes warigeze uja muri competition imwe umaze kuja mu zindi competition ego cyane ego nyinshi par exemple la compétition ma compétition scolaire yo gukina basketball ego hama nkiri muri primaire nakina football aussi umuntu wese yayitangiye kuja muri competition aragira ubwoba sitop urumva ati jibi ibintu ngiye mu kweri vyavre nzobishobora ugakora no kurara birota donc nibihe bihe byakubayeko muri kiyo ngiye cha competition ukavuga ati vyavre competition nuko bimeze donc ikintu cyakubayeko gitangaje nawe uratangara navuga ikintu cambaye ko gitangaje sinavuga ko cyaje gitangaje nari ndakizi mugabo uko naciteze siko nagisanze biroroshe kuvuga imbere y'abantu uvuga ati uyumviriza ushaka aranyumviriza canke ushaka reke mugabo nibaza ko bitoroshe mu gihe uriko userura ico ufise ku mutima kandi ugomba ko abantu bakumviriza rero nibaza ko guhagarara imbere y'abantu ukavuga ushize amanga hari amakamera menshi iki novuga ko ico kintu vraiment caratuma naho naryama hagati baje tuje imbere y'amakamera tibaje kugira no saba bahari ariko bavuga ati natari mugabo ukore ba uko bani obura mugabo no urumva ntucubifata bya grave kuba wabonye abandi babishoboye nawe urabishobora urumva ko bigenda ko ntusubira inyuma urabikora ibihe bidasanzwe wagize muri Miss Burundi no munsi mucavuga ati wow ibihe vyuma byabaye ibihe byiza ibihe bimeze gute navuga n'ibihe twageze byiza igihe twaduga ugura
yego igihe twaduga ruguru turaba amasite touristique ukuri naratangaye sinzi ko Burundi ari bwiza kurya à ce point sérieusement ahanye atwe nace muri mu Bujumbura nta bintu byiza bihari ruguru hari intuza nziza hari paysage nziza isa neza cyane kuko niyo periode navuga ko naryohewe cyane igihe twaduga ruguru nadiscover utuntu twinshi naramenye histoire nyinshi y'Uburundi ntari nzi yego vraiment nabaza murazi Burundi ntabwo muzi mutaduga hariya ngo wabwire histoire kwanda kubwira ati pyramide bayubatse gutya zagenze gutya yego vraiment yes ruguru anyuma paysage yaho aratesa cyane amasite touristique ni meza gose magie meza cyane nivyo bihe umuntu ashobora kwibagira meme naho no bana meme isikuhundi bivuga ati quand même hariyo ikintu nungutse gikomeye cyane yes imbere yuko tuja mu migambi kugira ngo nashobore kuja kubatora ndetse no kubashigikira mu bikorwa bigiye bitandukanye mufite imigambi yanyu kumbure mwashize imbere kugira ngo ashobore kubahitamo kugira ngo mushobore guparticipa kuba bamwe badoserukira abandi bigeme ariko imbere ko twinjira rero muri abarundi kazi cyatugiyagire rero utuntu dutandukanye sicyo you ready yes kibazo cyambere nshaka kuza guherako Tanganyika ni kiyaga canke ni kibanza Tanganyika ni kiyaga kiyaga ni lake Tanganyika ni lake si kiyaga mu Kirundi yes hajya anya ndio bavuze Tanganyika bavuze kiyaga canke kibanza kirimo Tanganyika oya rero baza ko bavuze Tanganyika bavuze ikiyaga kuko nta espace ndumva yitwa Tanganyika aho ndabazi ko ikiyaga cyitwa Tanganyika okay Tanganyika ni muri espace iri hajya ni espace yigeze ibaho ko tuzi Tanganyika ariyo kuva kera jean hamwe hari amazi yamye ari lake nta espace yigeze ibaho ngo vide byitwe ngo lake yajamo mu nyuma nk'ubu akarorero ka hafi nk'ubu ayo mazi yo kama tukamazi ya Tanganyika hajya no gumahitwa kuri Tanganyika oya sinibaje serious oya cyitwa mu Kajaga aho twadufise n'ahandi hantu quelque part hitwa ngo Tanganyika lake Tanganyika hagiye ko kalake yeje cyamaze kuba ikiyaga mugabo wisi izina gusa Tanganyika turazi Tanganyika hotel maybe ibintu nyivyo okay ibibazo bya kabiri shaka mumbwire byitirango bitatu mabyo vyagasho agasho muri prison boye gusuvuga mu Kirundi kandi hagiye numvise ngo agasho karatandukanye na mimba n'agasho nico kimwe mimba n'agasho mpimba ni kibanza si agasho mpimba ni kibanza mimba ni kibanza yes bo hari anya hari kibanza kirimo agasho oya ni kibanza bo oya ni kibanza cha hariya ku Musaga si hose bitwa ku mpimba oya niko mvuga kiya kibanza nyene cyitwa mimba ni bimba irimo agasho uko bitabineka birasa agasho none two turavuga agasho uco kibanza cha mimba bakorera okay ni soko ni basi hari agasho gakuruka donc ka Musaga nyene ko ndakubwira ati mimba ni kibanza kirimo agasho aha reka ndagusiga ituma ari bahisere ku mpimba hajya hari kagasho ka mpimba ka Musaga hari uruzi gwitwa mpimba donc numva nho hajya ari baca bahitirira ku mpimba donc hari uruzi gwitwa mpimba okay uze kuviteranya rero bon jewe ico kibazo no kuri nta chance mugabo nzoja kubirondera ni rya mbere naenda oya vraiment no ambere shana kabi ego zagasho mugabo ngiye kubirondera Bonazira ivyo kibazo abantu bambesha muze ngo mandacishura ngo mama muvyumva pe mugabo nibaza ko ushobora kugerageza agasho umunyororo numva niko biko biraza gikuru no kwiyumvira umunyororo ndabakindi tema barakoresha amakuru ko ari Kirundi mu mvuto voilà mu mvuto ni Kinyarwanda oya ni Kirundi Kinyarwanda mugasho yita gute oya mu mvuto ni Kirundi serious sawa tufate kari mu mvuto no mu munyororo mu munyororo mwibohero
Ah, voilà. muri yompi yatawe muri yompi yatawe muri yompi ibyo byose tuzahogaruka kandi hanyara twinshi tuza kuganira turaza turacishamwe buke buke kugira ngo dukabura tunatyaza ubwenge gutyaza urabiye Yoza ko ari kungura gutyaza Kuri c'est la première fois nacumbise. non nanje c'est la première fois ndacumbise mugabo mbugita iyo yafushe bagira gute Yafushe. barayikarisha barayikarisha yego ni gutyaza donc nko gukarisha no gukarisha yes nukungura rero nukungura nugukarisha kungura ubwenge bije mu by'ubwenge eh kungura ubumenyi kungura yes nivyo aha uno munsi mufise imwe mu migambi yanyu mwese ngerageza kumviriza mufise muvuga ngo nani fise nariko ndakora nafise ama projet yanje mu mutwe ufise projet imeze gute mbega Jewe mfise projet yo gufasha abakenyezi batonze imiryango ari bonyene biciye mu bworozi bw'ingurube. Abakenyezi bafasha imiryango canke batunze imiryango ari bonyene biciye mu ngurube. Aha mu buhe buryo rero? Mu buryo bwo kubaronsa ingurube kubaha inyigisho z'ingene bozitunga ingene bodandaza n'ingene bozirinda ingwara hama zungutse nabo bazoba bungutse kandi tutibagiye ko umwavu mwiza w'ikirundi Yes umwavu mwiza w'ikirundi ushobora kurimisha kandi ibintu bikagira okay gute umwana w'ibujumbura waserukiye Bujumbura entreta oya naserukiye intara yagutse ya Gitega muri commune ya Mwaro gute bakwa kuri Bujumbura still gute umwana w'ibujumbura igize ivyumviro byo kugira ingurube tuzikora abana baruguru si utabahungu abantu bakuze je bafite ibindi vyumviro umwana wo mu gisagara umwana akuriye mu muji atigeze abona ingurube ahanirikira bafita gute bijya kugira irikira bafita gute Iki. kujya ku Ingurube y'ikigiri. imbwa bavuga kumoka ingurube nayigira gute Shana wanda kubesha. okay yes ntugeze wumva n'ingurube nahantu nahamwe byaje gute mugambi w'ingurube umugambi w'ingurube icambere turaborozi hama tworora ingurube novuga ko nkuko nabikubwiye ndi umwana akundana ndi umwana atera inkuru ndi umwana nakuze ndi umwana ashaka experimenter ibintu byinshi rero muri ivyo bike nakuze mbona muhira ico kintu gihari bon nitwaye tuzitungiye muhira mugabo ni nka kurya ubuzi ti muhira turafise akabutike turafise iki bon nayo ko natwe dufise ingurube donc narazize ko byinshi ndarazikunda ndanamenya ko zinjiza cane jewe nibaza ko akenshi aba jeune canke abantu benshi baba i Bujumbura turakeneye kwibroka ahantu nibaza ko quelque part ari ahantu tuba twugaye umengo gukora nukuja kugira kuvuga ati reka ndandare ivyo wanje ndandaza impuzu ngira iki nta benshi bakunda kwiyumvira kuja mu burimyi no mu bworozi mais pourtant birimwo uburyo bwinshi ariko utanatumiye n'abandi ba jeune ntagure korora ingurube vraiment birimwo amahera tuzogaruka kugira ngo twinjiremo neza cyane gose ufise umugambi umeze gute Bon jewe namwe mbatushe cyane no kubona abana bari mw'ibarabara. Nico kintu bimatamye kintusha toujours ndiko ndiyumvira bon ikintu cy'abana do plus no kubona c'est pas juste ko ari mw'ibarabara yari okay umwana ari ngaho abaye nyine ubuzima bubive mw'ibarabara safaringa kugira afungure muganga aca niyumvira none niyabona abandi bana ubundi mwana bangana par exemple aramuciye ko agiye ku ishuri kumwe n'abavyeyi bo bameze neza ibyo mwana nawe yisanta gute yumva gute hariho akantu ko kuca genre nta espoir agira ucumenga wewe ntameze nk'abandi umenga aca yiheba dumwa ntasubira gukora nyene nk'uko undi mwana wese ashobora gukora kugira nyene akure agire effort yo kwiyubaka we nyene personnellement rero ndaraba sanga bamana ikibazo aha mu gihugu cacu twakiriye sikemenga ni ibintu bisanzwe okay biri normal na gato ndaraba meme na leta narigeze kumva ko yafashe umugambi wo kuja iradugana bajya banika badugana ruguru ceka batwara iwabo ibakura mu ibarabara still baguma bazi no bagaruka rero ndagerageza nagiye ndavugisha bajya bana mu ibarabara
narakunda kugenda sanzwe ndi mu magroupe menshi atandukanye nyene afasha bajya banaho nikora bajya banaho mwibarabara gusa nyene narabona ko ibyo tugiye kubafasha ni by'uwo munsi gusa cyangwa ejo quelques jours and then babandanye bwa buzima nyene bubi nyene then hano cyangwa ndabavugisha ndumva ko la plupart yabo barafise imiryango bavamwo barafise iwabo mugabo meme n'umuvyeyi wabo arashaka kubarunga kigenda nama yafise nyene mubaho tugenda kwirondera ico ufungura hari meme n'abambye ati twese turisha famille muvyara numa kigenda kandi uze kwibukana famille tuzanire urumva ko ubuzima bugoye des fois abo bana burabirira ko bakarara mwibarabara meme si bafise amafamille nka 21 narashobora kurengana nk'umwana ari mwibarabara nkamuvugisha ngo ati none wowe ubahe umwana wa 5 ans wibaza hamwe ati je mba mu bacu ni mu buterere none aya masaha ushikayo gute utahagute kambya ati bwanyiriye ko umunsi ndaranga urara ukashobora nk'ahantu aza kwiki hasi ve mahano hameze nawe kushibuka yambeho kutunye turi mu nzu aragera igihe wumva ukanye cyane mve nk'umwana rero wa 5 ans naho rero none bimbabaza gose none gerageza kwiyumvira cavuga ati ngiye kuraba ndavye ama-etude yagiye araba nomo yabona mwibara yumva iduga ku murindi udasanzwe yacavuga ati foko basi aho bageze baguma kuri iyo nomo nyene basi je projet na mama niyo guhediza iyo nomo kugabanya ico gitigiri cy'abana bo mwibarabara biciye ku bakobwa nkoresheje dukoranye muri bajya bakobwa deje saza mwibarabara ko kugiye kuraba abakobwa nyene deje bari muri milieu iri expose nyene baraho bakingiwe ni bari deja vulnerable kuri bo twe twisanzwe vulnerable même tuva mu miryango umwumva ngo twatwaye amadahanaha imbere nk'umuntu ari mwibarabara nawe asanzwe ari muri condition asanzwe ari muri condition mbi ashaguma atwara n'izindi ndarera avyara ya no mudoguma yongerekana gutyo rero nce mvuga ati comme hariho budget muri Miss Burundi itekanijwe kuri Miss Burundi nogerageza gufasha abakobwa bakenya bashoboka bavanye n'iyo budget nkabakura muri iryo barabara mbwa ngakorana cyane nabo bafise imiryango baza bavuyemo nkaba oliyo yo kuvyuka baja mu barabara gusega bavuga ati tugiye gusega ndabashire muri place bavuga ati n'umunsi mvuye muhira mvuga ati ngiye kwiga ikintu quelque part kwiga imyuga and then après atangure gukora binjiza amahera bonyene personnel mu baba independent ko ugiye kuraba bajya la plupart yabo nta espoir d'ouvrir bafise n'abantu bavuga ati n'umunsi tubayeho amera ndose no munsi ntagira umunsi nyene biraheje nanagira ntafise niyo ide kwiyumvira ati reka nza kugura mwize n'ibihumbi 5 basi ngure nka brosa da zibiri baba na brosa da mibarabara bibi ngure brosa da zibiri ndazidandaza nunguke makeyi uko nyene iyo ide nafise na ide gusevinga afise bibona abantu baraho bakiyumvira ku buzima bwabo rero mvuga ati foko umugambi wanshaka cyane gufata abakobwa nkabaconnecta n'ama organisation ama ONG n'ama association deja asanzwe yaratanguye gukora ari active akorera muri iyo domaine bakabanza bakabekipa bakabahindura kubakora cyane kuri nkabanda formateur bakora kuri mentalite yabo bakabanza bakahindura izo mentalite zabo bafite zo mibara bakabanza kumva ko bari responsable ubuzima bwabo ubuzima bwabo genre consequence bagira bivanye n'ibyo bakora ibaza ko bo imiryango yabo meme n'igihugu cacu urumva akabanza akabitahura and then rero bakagira igeretse yo gukora bakumva ati ate mibarabara si place nziza rero bagakora hama gatangura bakagira forme ya cooperative bagatangura gukora kandi baziganya hose ko janje sishaka iherera ngaho kuri no mwaka gusa ko deja dufise nombo y'abakobwa benshi ari mibarabara shaka gukorana maximum possible kubera ubu muri no mwaka shaka gutangwana na baki bivanye na budget and then après uyu mwaka ajya mahera ko mozo batanguye gukora ajya mahera bagiye baraziganya azofashe mu kubandanya basubira mu barabara batoramo abandi bakeyi bajoininga iyo nude cooperative yabo komisa twende turakora gutyo n'indi myaka yose bibandanya tumenyereye umuntu akunda kuja mu bintu runaka ukizwe ntaba yarabiciyemwo nuko javyo niba byaramukoze ko abazi kombe dofa yabaza abazi kurara hanze ingene babaza abazi how amarisk ari hanze gufatwa kumva kugira gute aba yaciye muri ubwo bubabare ariko wewe
bari duca muri ubwo buzima gamisi je personnellement ntabwo ubuzima bwanaciyemo ariko ahantu byavuye nabwiye ko nsanzwe ndi mu magroupe menshi yo gufasha nakuze mfise kagatima mu ko gufasha kubona umwana rimwe barase abayeho nabi kumva ndababaye rero un jour ikintu cagiye gukora ku mutima bwa ati foko dukora ikintu un jour tumefise groupe imwe twaragiye mu bitaro era kuri Prince ya Jean tubona dusangayo utubebe tubiri tw'amahasa tugwaye Satongera baratubwira histoire yabo bana ko bavuga ko ari abana aho nikora atabavyeyi numwe bafise na mama bafise na papa bafise ntutugera no tukivuka na famille nimwe itwitaye turagereza kubaza histoire yabo batubwira ko umuntu yarabugwadije ari umuntu babana na mama w'ubwo bwana mama w'ubwo bwana nawe yari muri bajya bakobwa nyene baja mu ibarabara urumva rero aragirinda umwana wa 15 ans yatwaye inda uzana amahasa yego yatwaye inda and then bigerageza mu bindi aragira meme n'abakonfesio kugira ashobore kubyara neza byaramugoye peut-être ngira yagiye kubimenya ati cyangwa ni yakurikiranye hajya amasomo yo kwa muganga yagiye yakwiye kubakurikirana ivyo nakubwira ko abana bo mwibarabara ntibitaye ibintu ndamagara yacu ngo ndira ndafise ndagakanya ndeka muganga banyiteho no abona umenga bon bizoba nivyo nyene ndokwakira ivyo nyene rero byarashitse caritaba Imana heje kubyara abo bana iyo ndayitwareye mwibarabara ugise ntazi papa wiwe nta kintu na kimwe mama wapfuye rero abo bana bacasigara uko nyene umuntu yari umuntu yarabagwaje ari umuntu babana mu quartier n'abo bana ndetse numva combien de fois cyandi umvira ati none est-ce abo bana nawe bashobora gute fata par exemple barashoboye gukura barigembere gatonya ha famille nimwe bafite mebe famille yo mukobwa avamwo ubo bana barabanka bavuga ati we iyo ni nundi mutwara tuje kwikorera bazobarunika muri rya barabara kuba mu wabo yari ameze then nabo bakuriye muri za bindi ko kuntu bibandanye bwa ati no uko tujahe igihugu cacu foko tume twifata ibintu kumengana ibintu bisanzwe muri kadoza bashaka kugira ingaruka mbi igihugu cacu gasanga deja ubu Afrika bafata ko ari ibihugu bya mbere bifite nomba nini y'abantu bakiri young genre gwaruka gwinshi ariyo chance dufite ko muri kadoza dufite probabilité ko tuzati mu bihugu bya mbere biteye imbere kwa ko jeunesse yacu imbere twagira jeunesse Burundi plupart ya jeunesse iri mibarabara dufata ngorane ikibazo ego biciye umugambi wawe ukorora ingurube biciye umugambi wawe wo gushigikira abakenyezi donc badafise ababafasha donc badagize iki biciye mu ngurube nawe ukaba ufite umugambi wo kugira ngo ushobore gufasha abana bo mwibarabara bicanye umugambi yawe igitandukanye kubakoraniriza hamwe iski imigambi yanyu ugereje kuyumviriza ku bwawe umugambi uroroshe kugira ngo ushobore kufinansa kugira ngo ushobore gutera imbere no kwaguka igu cane umugambi wanje uroroshe nibaza ko ni umugambi premièrement utahuritse kandi ni umugambi woroshe gukorwa eko bavuga ko ari umugambi woroshe mugabo nta bintu vyama vyoroshe misi yose ntihabura intambamyi urashobora kubura uwugufinansa urashobora kubura umuntu atahura kubera ko abantu ndashobora kuvuga ati je nkeneye kuinvestisa mu bworozi ushobora kuvuga ati je nkeneye gufasha abagore uwundi akavuga ati je nkeneye gufasha abana bibaza ko ari aho onye bigorera mugabo nayo ubundi umugambi vraiment uroroshe bwabo bivaye n'ingene umengo ni ibintu binininya umugambi wabona uzo korohera gushitsa ni woroshe na cyane cyane ko abantu benshi barayipima ibintu nk'ivyo ko bavuga ati izonye n'ibintu nyene turabimenyereye barya abana hari n'abambwiye ati barya abana bo mwibarabara ntibemera kuva mu ibarabara mugabo utarabumviriza ngo bicane nabo bari hajya ko yabikunda yego ni toujours nk'umuntu uje kumbwira ati ndagutahane muhira aca yumva ati none mbega wa muvyeyi yanuma nawe nca ndamusigurira iki rero bara prepare y'abana bakubwira ati none bikunda aprefera ati mama yahera nta bindi je ndekere ngaho hagiye usanga no muhira gare bo bayamutumye bien sûr n'ubundi uma yumvira muhira rero naje mvuga ati foko abakobwa dufata abakobwa rero toujours ibyo nizama vyoroshe biragoye bien sûr deja kubanza guconvaincre abakobwa bakumva ko iryo barabara ntibitari safe ni igikorwa kidasanzwe ngo toujours nyene bivanye na nishaka
ndiza ko ukoze cyane vraiment turashobora pas 100% muga ndashobora kwatenya na 85%. Kandi comme ari début ndiza ko nko mu myaka iri imbere igize imana ubu bigakunda kugira turavansa buke buke. I think uno munsi naho twotora batanu hakayemera kubandanya babiri. Yego ni récit. Bajya babiri nibagira icyo bavuyemo niwe bazoja kuba abambassadeurs niwe bazoja kubyati isoko ibyo babasigiza n'abandi nibabona babanda aho bavuye bazaba akarero keza. Yego kubera iki kwiyumvira abakenyezi iski wanyu barahuye n'ivyo bibazo canke muhiro wanyu mama yabaye guteye inkuru ati bo bya bimeze ukuntu kubera iki kwiyumvira nk'abo onye uri umwana mu gisagara? Jewe icambere twiyumviriye muri kazoza ejo ni twebwe bakenyezi. Jewe ndakunda kwishira mu kibanza c'abandi. Twama twumva inkuru nyinshi ku maradiyo ngo mu misozi kanaka ngo hariho umwana yapfanye, hariho umwana yapfiriye mu minwe y'umuvyeyi, umwana yapfiriye muhira kubera habuze uburyo, ugasanga ruguru hari abana benshi batiga kubera ko abavyeyi bidasika ko abavyeyi batari bavyifuza ko abana biga, bidasikura ko umuvyeyi atari gushaka gutwara umwana we kwa muganga ariko ari kubera ko ari uburyo yabuze. Jewe rero ndiyumvira nta kintu kibishe nk'umuvyeyi waratwaye umwana amezi 9 akavuka ukita ku rutare kugira umugaburire hama ukabona kukanyuma biranse kumutwara kwa muganga kandi agwaye. Nukuri n'ibintu bibabaje cane, ni ikintu kibabaje. Jewe ndabizi mama yambwira kanshi ko esheke ya mbere wigira mu buzima ariko yobona dupfuye ataco twimariye. Si wewe abivuga uko twevyita nta uvuga ngo biracagira mu ibintu birasumbana. Twevyita basati twebwe baradusize mu ishure baragize iki mugabo ukacubona uwundi arabuza amara gutwara mwana we ku ishure. Urumva umwana wiwe ntabona ejo hazoza hiwe kandi nta nico ariko arabikora ko kubera ko ntaco ashoboye. Kuri numva umengo ni ibintu bibabaje cane, si bimwe bivuga mugabo ni ibintu bibabaje cane. Niko rero naciye niyumvira ku bakenyezi kandi bari abandone batawe n'abagabo. Yes, mu gusozera ikiganiro cacu tw'abanyamisi menshi bashoboye kuza, hari abakoze birashimwa, hari n'abandi baje barepresent imigambi yabo ndetse baranabatora bagishika mu bibanza vyabo, ariko mu nyuma ntitumenye iyo bahereye. Nikiye gicapo no musi mwege mufise muri Miss Burundi hamwe mu partitism hamwe boshobora kubahitamwo mukaba bamwe mu doserukira abandi bigeme. Icizere mufise nikiye? Icizere dufise nibaza kandi ko umuntu bivana n'ikibacamuza bivana na but abafise mu kuza muri Miss Burundi. Moi personnellement sinovugira abandi kuko sinzi imitima yabo bose, mugabo personnellement nibaza ko uri inzuza. Jewe ahanini nowe niyo bari success kuri jewe, nowe na wa mukenyezi umwe azofashwa abana bazoja ku ishure nibo bazoba batowe, ni wa mwana azokumva ko agiye ku ishure niwe azobaryohewe. Rero donc novuga ko atari couronne gusa mugabo nuko kubaho kwabo bandi, kubona ko umukenyezi mu minsi iri imbere azoba ari capable yo kurungika umwana we ku ishure, kumuvuza, kumugaburira, umwana akifuza akakaronka akamuha ubuzima bwiza nkuko yahora avyifuza. Jewe nibaza ko ahanini ngira bivana n'ico umuntu abaje yiyumvira. Hari abaje tuvuga ati peut-être muri Miss Burundi umuntu yamenyekana akaronka ama financement ni platform nziza, ari n'uwundi azavuga ati jewe nkeneye ibibenzi. Umugambi wotegereza nubwo vyogenda gute, umugambi wotegereza kushika ko ari umuntu adadon agakreya no mugambi ariko kubera ko iryo higanwa ribayeho akaba ari umugambi utangura. Bisigura yuko wewe kubera ko umugambi utawukrera ariko kubera ko higanwa ribayeho uzotegeza kubona umugambi wawe. Ego je nzotegeza kwandanya umugambi wanje icambere kubera ko nkunda gufasha kandi kubera ko ni ikintu vraiment mfise ku mutima, kuko meme n'ubu hari igihe dusaba abavyeyi ntibama bafise imisi yose uburyo, ukamusaba ikintu wari wifuza nukuri ukabona regret mu maso yiwe ko adashoboye kukiguha kandi yaravyifuza. Rero ni ikintu nzobandanya bishitse sinogwe, ni ikintu kandi nzokora bishitse sindonke na financement. Imana ni amezagira nukuri ni ikintu nzokora. Yes, kubgawe benshi barahaciye bamwe baragico bakora gusa hari bandi benshi batasiseze nziza muri Miss Burundi. No musi kubgawe icizere ufise niki mbega ubona ko bizogenda gute?
Bon, je icyizere mfise nuko c'est pas premièrement c'est pas ikintu niyumvire juste ngo kugira ngo nje muri Miss Burundi. Ikintu camye kindi ku mutima kuva bien avant. Ikintu camye kingora ku mutima ico conyene kiguha courage même hahandi ugera yaho umenga uradebukiwe umenga si igikorwa coroshe ikintu coroshe rero haragera igihe wumva ubaye prise kumburushe mugabo iyo ari ikintu kigukora ku mutima nico kikubarukana ko inguvu kandi zo kubandanya ubuti conyene kirashobora kunyemeza neza yuko ari umugambi nagereza gukora kandi vyongerera cane mbonye no mu minsi iza hariho insakare nombre y'abakobwa bariko barashinga inabi bavuga ati twari tujya mw'ibarabara none uburabo nyene ubu tubayeho neza umuryango yacu ibayeho neza kandi meme n'igihugu kiko turaterera amakori two turakora igihugu kiratera imbere biciye muri twebwe baba twari twibonamo ko ari ikintu twomara babandi abantu baduca ko babona ati abo nabo mw'ibarabara ivyo zina ryo kwitwa mw'ibarabara ryonyene biraguca intege personnellement rero ninabona hariho nombre nk'iyo niyo 6 yanje ya mbere nzokumva ko nakoze ikintu kandi en plus ni ikintu kumva kizoca kibandanya bajya anye niba duca baja kuba ambassadeurs b'abandi bakobwa kumotiva abandi bo mw'ibarabara ati ibyo barabara sigiye rero nibaza ko ndizabona ko nzobikora kandi même sinaho nobandanya muri Miss Burundi sanzwe deja ndi mu magroupe menshi sanzwe ndi muri iyo domaine yo gufasha même sintoja nyene uko kuntu gushika hiyo hose nkuko iyo plan fise ubu gushika ubu mais I think buke nogeraho ya mwafasha umwe canke babiri basenga ati yunyavuye hajya mu barabara yes Miss candidate numéro combien 19. Miss candidate numéro combien? Yes, numéro 1, numéro 19. Mwashobora kubatora, ugamshobora kubashigikira kandi mufite imigambi bafite imigambi myiza. Wose ugira ngo ushobore gushigikira abana batishoboye, abana bashobora gushigikira abakenyezi batishoboye iciye imigambi yabo igiye itandukanye. Kandi koko murumva yuko nibiri mu mitima. Si vya bindi kubera ko projet yaje kubera ko ihiganwa ryaje nivyo ukaranga biri mu mutima wiwe nubwo vyokunda canke nibikunde ategerezwa kubandanya umugambi we nabantu benshi nabantu beza bo gushigikira ugansho gushigikira imigambi yabo ndetse no kugira ngo tuzobabone bambaye corona twizere ko tuzobona irya tariki ya finale mwese mwambaye corona amen tuzizera yes muri commentaire muraza kutubwira amakari mushimwe kuri Instagram ya Miss Burundi mushobora kubashigikira hariho link iri kuri bio ya Instagram ya Miss Burundi mugene motor Miss candidate numéro 19 na Miss candidate numéro 1 muya kuri numero ya mbere mucyo manuka musimbiye kuri 19 kugira ngo mucyo mutubana nawe nyene kugira mushobora kubaha amahigwe yo kuzoshobora gutsindira urugori rwa Miss Burundi yes ndabashimiye cyane gose rero mugiye matwe kuza kunyitaho no muzi Ndabashimiye kwa mwanyitavye no muzi. Murakoze. Natwe turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane gose. Yes. Ijambo rimwe ku bakunzi ba African TV ari mbaro gutora. Abakunzi ba African TV mwakoze gukurikirana ikiganiro cyose. Amatujuru tubahamagarira kuja kudutora. Yababwiye ni link iri muri bio ya konti ya Miss Burundi 2025. No, ni Miss Burundi officiel kuri Instagram. Muri bio uchubona link hama deni juste numéro 1 wowe ntiyigura ruha ngora ni himwe yonyene bibuke kuja mu wusi hari abantu bibagira bagakika ko juste kuri numero bakabibagira kuja musi gushamo email yes email yo nitangura wibuke kuja mu wusi hahereza urundiki utsende submit cyane envoyer hamuzo bukoze cyane utoye jewe uzobushigikiye ujya mwana ari mu barabara uzoba ushigikiye osi n'igihugu kwako ni ikibazo gihanze igihugu cyane gose ya nizo murakoze cyane nawe dushimire cyane abadukurikiranye amatatumiye no kuja kudutora kuri babivuze ngene batora ndi numero 19 kandi ikindi kintu naco numire umuntu wese umva bishoboye afite umutima wo gufasha birababaje cyane kubona umuvyeyi yifuza ikintu ntashoboye kugiha umwana wiwe birababaje kubona umwana watwaye amezi 9 umwana wareze ukabona aragupfiriye mu ntoke nibaza ko biri mu mibabaro ya mbere ihari ndahatayonzi bwana watwo kuri jewe ari mu bintu vya mbere umuntu wese nukuri yumva umutima wo gufasha afasha abakenyezi biciye mu bitandukanye kandi numire n'urundi gwaruka kwijukira kuja mu bworozi nukuri ni ibintu birimwe amahera urumva nawe tubona umengo ibutsi vy'ubujumbura mugabo ni ibintu birimwe amahera ni ikintu ushobora gukora kuko ni inguvu zawe
ego urakoze cyane. Yes, merci beaucoup wose wadukurikiranye wavyumvise genda mu matora mashigikire ku by'imigambi yabo miza tuzabone bambaye urugori rwa Miss Burundi. Asante sana wose wadukurikiranye.